hari ibintu biri normal umuvyeyi yavuze umwana aca yumva aca yexecute. Iyo ushitse kuri stade ubona uravuga akarinda ukabona urakubita ntabwo wabimuteye, ukabona uramukangisha ibintu nta na kimwe, aho je nibaza utangura kumenya ati hariho insane vapa. Rero muri ico gihe niho rero hacatangurana za ngeso twamye turavuga, aratanguye kugenda amajoro, aratanguye kunywa ibintu, aratanguye kumera ukuntu nyene niho twatacumugira. Rero utaraja kure, abavyeyi bo muri Afrika barafise barafise ururimi ruvuga ukuntu umenga ikintu cyo kwatura ibintu bibi baraciza ahantu babisemwo doctora. Ego rero bavyeyi twisubireko amajambo yacu ku bana bacu aba amajambo tudabo amajambo meza arunze umunyu. Mwaramutse mwiriwe bwakeye bivanye naho muherereye. So welcome kuri Linox TV, turi kumwe uno musi n'umu invité gusa ashaka kumupresenta, ashaka kutwibwira. Kuze cyane kuduha ikazi kuri Linox TV. Turabashimiye. Ego ku mazina nitwa Zamdalor Ingabire, bakaba bantazira mama Shekina. Murakoze, karibu rero. Yeah. Thank you. Uno munsi twari dufise ibibazo dushaka kubabaza bimwe. Comme babatazira mama Shekina, mufise abana, mufise arimo na Shekina. Rero twashaka kubabaza uno munsi bavuga ngo generation iza ni twebwe tuzoba tuyigira, twebwe tukiri batonya. None we uri umuvyeyi ubona abayabaga buno munsi ubona relation zabo hamwe n'abavyeyi babo zimeze neza kuri wewe ubiravye bivanye n'ivyo uhora uraba? Urakoze kumpa umwanya kuko ijambo umenga ndarifise. Yego bantazira mama Shekina, ndo mu mama w'abana batatu kandi menga ko barabana bayabaga nivyo. Hama kuri ico kibazo mbajije ca relation hagati y'abavyeyi n'abana muri kino gihe, jewe aho mperereye uko ndabibona mbona umenga unye nta busabane hagati y'abavyeyi n'abana bihari. Umengo abavyeyi barabaye too much busy, ntibariko barakurikirana cyane abana babo nk'uko mu gihe cacu twahora tubibona. None mu gihe canyu mwebwe wavuze ngo unye abavyeyi bari busy, none mu gihe canyu abavyeyi banyu ntabwo bari busy nk'uko unye abavyeyi bari busy ubu? Bo mu gihe cacu abavyeyi benshi wasanga badakora, ariko n'abashobora kuba bakora basi benshi baraba abirimizi. Eka nabona kuze mbona araba fonctionnaire wasanga begeranye cyane n'abana babo. Abavyeyi barafata umwanya wo guha abana bakabaha indero yo kuziko, bakabaganiriza, bakababwira ibitito, mbese ugasanga barasangira. Twe twakuze dusangira kenshi, ni gake wabona umwana yisangiza wenyene. Kenshi abavyeyi barasangira n'abana babo. Ico kiri mu kintu kizana urukundo, kandi ahantu hamaze kuba urukundo uca usanga ubwo rukundo ukuye muhira n'ahandi ugenda kugwaplika, canke ubwo buntu uvanye muhira uca usanga n'ahandi ugenda kugwaplika. Uretse ko gusa mu Kirundi basanzwe bavuga ngo nta kiyabuze isato, ngo nta shamba ryabuze isato kiretse idahizwe. Bisigura ngo gusa abacika ku ndero nziza ntibabura,
ntibabura mugabo ntibaba ari benshi nk'uko tubona muri kino gihe. None nk'ubu unye turashaka kuvuga Bibiliya nivuga ati igiti ukimenyera kuco cama. Nizahe ngeso ubona muri ino misi zadutse mu bana ego nta ngoma ibura abikigi gusa nyene hariho ibintu uvuga ati oya vraiment ubunye vyabaye ndanse bavyarengeye urugero. None nizahe ngeso ubona zibonekeza mu bajene kino gihe zitari nyinshi gose mu gihe canyu? Ya abajene ba kino gihe usanga kenshi ntibagira gutinya, ntibamenya umukuru, ntibamenya muto. Twebwe mu gihe cacu akarero nk'ubu unye ubonye umuntu akuze, dufate nko muri bus, ntiyashobora guhagarara we wicaye, canke mu rubanza umuntu akuze nk'umumama akuze canke umupapa ntiyashobora guhagarara we wicaye. Ariko uyu munsi umve ikibanza niwe yaba yakigwaniye imbere canke ugasanga c'est vrai abantu bakuze baravuga amakosa, ntiwashobora kumuhangara ngo urikura mwishura, yaravuga hanyuma ukabiraba, nimba wabisuzuguye ukarengana, ntiwashobora kumwataka. Ikindi naco jewe igihe ndiko ndaruka nko muri iyo myaka yiwanyu, ibintu byo kubona abantu kumarigara banywa ibiyayuramutwe bagira gute, ibi bintu nukuri ni ibintu biko biraduka muri kino gihe. Baza gukina urubugo. Sishobora yo kwibaza, sinzi ko twovugana impamvu vyoba bivako. Ikiganiro cari kuvuga relation y'abavyeyi n'abana. Rero abavyeyi uruhara bafise nica ikintu bokora, nizahe mpamvu zihari bo kwirinda kugira ngo ivyo bintu byibonekeza mu gwaruka bigabanuke. Nari kuvuga kuri kote, nagomba mvuge kuri kote y'abakizwa mugabo nibaza ko twovuga muri rusange. Sivyo? Je nibaza bivanye n'ingene d'après ama analyse yiwanje canke abandi bantu tuba tuko turabiraba ingene ibintu bimeze, tukabivugana ko ati burya ibi bintu bigwiriye kubera ukuntu. Je mbona yuko harabuze gwa rukundo rwa mbere hagati y'abavyeyi n'abana. Umuvyeyi ubu uyu urabona papa mama bose baba bakora. Novuga basi abavyeyi bakino gihe barafise ukwikunda, avuye ku kazi we wace mu kabare, abataja mu kabare bamwe baje ngo muri eglise, ugasanga muri eglise basi reka tuvuge muri kote y'abakizwa, ugasanga umumama nuwo mwisengero cyane, nuwo mwisengero mu bintu byose arimo, mu bintu byose arimo, yasohokeye rimwe peut-être n'abana bagiye ku ishuri, yinjiye bamaze kuryama, ugasanga cyane reka mvuge kwanza ku bakiriso, ugasanga abamama ngo bari mu masengesho ngo muri mugabo nta mwanya bafise. Abandi ugasanga baca mu kabare. Hari ibintu byadutse rero muri kino gihe ngo baca mu masirke, ikibaheza mu masirke bagaca baja mu bindi, bakaca bashika muhira barushe, nta mwanya afise abana twabarekeye abakozi mu ncamake. Muri ico gihe rero umwana waramaze kumurekera kumugira umwana w'abakozi n'umwana w'abamesi bakuru. Urumva ubu aba mama benshi turidibamiye kandi mu bisanzwe ndiko ndavuga aba mama kwera ndo mu mama, aba mama umenga ibi bintu bya education y'abana birabakora ko cyane, nibo bikora ko cyane. Hari ahantu mu migani umenga 10-11 uko namba atari 11-10 havuga ngo umwana w'ubwenge ngo anezereza se wiwe, ngo ariko umwana w'igifu ngo ababaza nyina. Urumva ko kana rero aba mama biradukora ko cyane, no kuvuga
ndiko ndavuga abandi ba mama aho baherereye ku isi bavyumve. C'est vrai turi busy no kurondera ubuzima, ariko ubwo buzima turiko tuburonderera abandi. Basamuragwa bacu ni bande? Nabo bana bacu. None tuzobaraga ibintu tutabahaye indero n'urukundo rw'ingene bazoshaka kubijera bakabigumana. Aho rero niho hantu je numva hari akabazo muri generation ya kino gihe. Ikindi naco nkiri ngaho nyene, uko kuntu uba warekeranye basi ingo nyinshi bari busy, meme no muri hagati ya relation y'umugore n'umugabo bari busy. Ico gihe rero bari busy uca usanga atarukundo bafitanye hagati yabo, atabucuti bafitanye hagati yabo. Kandi rero abana burya ntibigira ko tubabwira ngo urumva ngo je ndakubariye ngo ndakwihanije ngo biki nibiki. Oya, ivyo sivyo bibahindura, ahubwo abana bararaba mwebwe muri ko mubaho gute, nabo bagaca bagenda barakopya, bagaca baho bwa buzima mwebwe abavyeyi babo muri ko murabagaragariza. Iyo muri ko murabagaragariza abana benshi bafite ama depression. Kera ibyo bintu byo kumva ngo ama depression, ivyo bintu ntavyo twahora twumva, byari ibintu byo muri filme. Washaka kwibaza, ariko ubu unye abana benshi barayinze. Kubera iki? Nta rukundo, nta ya affection y'abavyeyi babo bafise. Komsa uyo mwana naho uwo muhiki nabana bo kuzana amata kwikinga aba yashitse ngo none ngo abuziki amata ari ngaho umuntu w'ikinga yayazanye bazi ko amata atakiva ku nka yarubizi. Uwo mata ava kwikinga. Hanyuma kera twe ba mama badukoresha DAD baba bashushe nyene badukoreshe DAD, kandi nta n'amashuri menshi bari bafise. Ariko ntibikibaho. Oya, ubu ni mesi wakuru, umwana agacaba uwo avuye ku ishuri nuwo kwa mesi wakuru, avuye kwa mesi wakuru nuwo ku mukozi. Umva umwana, c'est vrai abo bantu bose barakenewe kugira ngo tubeho bitworohere kubaho, ariko twebwe abavyeyi none turi mu biki? Twebwe abavyeyi je numva no kondana ko igitumye iyi generation y'uyu munsi imera ukuntu imeze. Abavyeyi turabifisemo uruhara kandi runini cyane. Sinzi aho munsi hazoba ama commentaire bazotubarira ingene bimeze, mugabo kuri ku mbono yanje ko ndabibona, ndabona ko abavyeyi twarijajaye dimu twarijajaye. Tuzi ko ibintu materiel ari byo bisifiza kugira ngo abana bacu babeho neza. Hama ndafise ikindi kibazo kindi. Hariho ama video menshi aca ku ma réseaux sociaux za Instagram z'abantu usanga baba mu bihugu nka Amerika, banaho usanga umuntu wese afise umwidegemvyo wo kuvuga, afise umwidegemvyo wo gucagura, mbese akagira n'umwidegemvyo wo gucagura igitsina ciwe. Hama abantu benshi hariho abantu bita aho kantu uvuze ngo ni ngiki ko gucagura iki igitsina ciwe agacagura iko ari umuhungu cyangwa ari umukobwa. Naba yaravutse ari iki? Aba yaravutse ari ico yarari, yamara kwegera imbere yiyumvisemwo yuko atavyashaka gaca abivamwo. Rero byo nta namakuru narinda bifise. Rero nefise ikibazo. Hariho la majorité y'abantu cyane cyane abakobwa bavuze ati bahisemwo bone kuba aba lesbienne, abakobwa kuna n'abakobwa kwera babonye yuko abavyeyi babo abapapa babo bafata nabi abamama wabo, bavuga ati jewe ko mama wanje ameze neza, jewe reka nifume nikundanira n'abakobwa, abahungu je mbona ataciza cabo gihari. Gwibaza yuko ivyo bintu bitwa birimwo mu bintu bituma ivyo bintu by'aba homosexuel biriko biragwira mu gihugu cacu nubwo bitaraja habona nk'ahandi.
ya ahubwo ico kibazo burya gitekeye n'inyishu uti gute uko nyene uhejeje kukibazamo kandi wongera nagisigura tugaruka hahandi nyene umva ko bigarutse hahandi nyene ku bavyeyi umwana yarabayeho yarahahamutse yahahamuwe nuko kuntu abavyeyi babo abavyeyi imyitwarire y'abavyeyi sivyo nibaza ko noboneraho guhanura abavyeyi n'ukuri abavyeyi ingo zino myaka yacu jewe sinzi yuko ingo z'imbere y'iwacu yo ariko zari zimeze n'ukuri ndagomba gusaba cyane gose nshimitse abavyeyi aho muherereye hose kw'isi yose nimba twarahisemo kuba abavyeyi Imana ikadutera iteka tukaba abavyeyi tureke kwikunda tugirire ubuntu abo bantu baje batabidusabye uruhusha tugirire impuhwe generation ya kazoza kuko uko generation future generation izogaragara bizotukwa iyi generation bakomotseko kuko umuntu yama icama cose kiba kivuye ku giti kanaka kandi ukuntu kiba kigaragara ico camwa biba bivanye na ca giti n'imizi yacu nukuvuga ngo abavyeyi twikubitagashi twisuzume twisubireko wewe papa na mama ego abarundi bavuga ngo ntazibana zidakomamya amahembe ese ayo mahembe iyo aramutse agomba gukomana muyakomanirizahe mbere y'abana ayo mahembe abaye manini akabaye muyakomanirizahe muyakomanya gute ico rero nico kintu kiko kiratuma ayo matroma yaduka mu bana kuko umwana abonye iwabo bitameze neza ategereza guhahamuka adahahamutse naho ngo avyerekane arayinga kandi uko kuntu rero ariko arayinga bazobibonera hanze asohotse rero abavyeyi two kwisubirako tukisuzuma cane gose kuko birateye ubwoba muri iyi myaka hoho no ku mashure ugasanga abana intuzenya amanota yagabanutse cyane bifise ama consequences menshi cyane ibi bintu numva ahubwo abana kuko basi dufate pourcentage usanga nka 70% y'abajene ba kino gihe umenga bose bameze ukuntu ntizipanze neza kandi barambaye neza bambaye impuzu zizimvye barabaguriye byose bimeze neza sama laptop bafise ama iPhone bafise ikintu cyose ariko indani mu mpemu zabo hararangaye kubera iki byinshi biva ku bavyeyi kuko ntushaka kumbwira yuko ufise nk'abana batanu bane bose bameze nabi mugabo abavyeyi mumeze neza jamais ntigikunda niburi ufise batanu nimba muge mwitwara neza basi kigaba kizoba kimwe twakuze twumva ngo nta muryango ubura ikigaba nta muryango ubura nimba ari ikigaba urumva bisigura ko yaba ari imiryango yubakitse neza basi hakavamo ico kigaba kimwe ariko nushaka kumbwira ko umuryango w'abantu batanu bine byose byo bibigaba iki neza jewe nca projecta nkaca mbona ko isoko ni muhira kwa papa na mama yego kandi aho rero ico nyene wavuze ni abana bafatira rero ama decision ejo ugaca utangura ngo ngo yananiye urumva ngo iki n'ibiki ngo twe nitwe tubanye na se wiwe mwari mubanye c'est vrai mwari mubanye gute mwarabereye imbuto zituma uyo mubano wabo nabo bawunezerererwa
nimba ari umukobwa yumva anezerewe ko azobana n'umuhungu bizogenda neza, nimba ari umuhungu yumva anezerewe ko azobana n'umukobwa, niho rero haca havamo akavuga ati nabonye umugore ibitsina bibiri bihuye n'umuriro rero nta kuntu no kwigirira relationship n'umuntu tubyumva kimwe ntabyo birashoboka. Turavye mu bintu byose bagiye uravuga turabitahura vraiment ko ababyeyi bakeneye gukora ikintu kinini nyagose, bakeneye kwikubita gashi, kwikubita amakofi kugira ngo i generation iri imbere yacu turabe basi ko twoyisova na buhoro buhoro. Ariko wavuze ko ama pourcentage manini yuko ari ku bavyeyi, abana nabo ku ruhande rwabo bokora iki? Kuko urazi ko abavyeyi atari bo 100% bagira birokora. Bashaka gusanga hariho umuntu umwe yavuze ati nibakubaza ne kugira ngo abana tuganye basi iyo pourcentage, wewe abajene nabo bishire muri ayo ma pourcentage bagira ba survivinga iko kuntu abavyeyi babanye nabi, bokora iki? Burya nibaza ko ikibi n'iciza kirazwi naho botorinda kukikwigisha, kuko turabona nko muri Bible igihe Adamu na Eva bahejeje gukora icaha, burya baciye babimenya ko bagikoze, ku buryo bwaho n'Imana itaranababaza ikibahamagara gusa baciye bavuga ati oya rero byaza. Je nibaza abajene basa abantu baba muri ivyo bintu bitewe n'abavyeyi babo. C'est vrai abantu ntitwakira ibintu kumwe, abavyeyi bashobora kuturera kumwe hanyuma tugaca tuvyakira ugutandukanye. Dufate nk'ubu unye mama wawe akaza akabashwanira muri uwo mwanya, akabashwanira mwese muri nka babiri, umwe agaca avyakira ati mama ameze nabi, uwundi agaca avuga ati burya mama yararushe nico gituma yakoze ibi, akamutahura. Uwundi nawe akabifata ko n'ugwanka mwase, sivyo? Kandi rero ujya yamufashe ko ari ugwanko, gwagwanko ruguma rukura muri we. Ngaruka hano kuvuga ati nabo nibikunde, wikunde, kuko umaze kugira gwagwanko gacuvuga ati rero reka nywe ibiyayura mutwe kugira ngo numve ko meze neza. Ikiyayura mutwe urazi ko ari ikiyayura mutwe kizogira efe ku magara yawe, kuri kazoza kawe. Umuvyeyi wewe urumva wewe ivyo reka aravurugutanya ngaho nyene, we yaranahejeje wanashaka kandi espérance de vie yiwe ni ngufi kuyiwawe. Nobwire rero abajene bari muri ivyo bari kuba bakondana nyene nk'abavyeyi babo, bavuga ati abantu batumereye nabi, batubaniye nabi, ibintu nk'ivyo, bafise imitima mito, novuga mito, ikogwa ko n'ivyo bintu biba hagati mu miryango bigatuma bononekara. Nibaza ko bofata kanya ko kwiyinjiramwo bakikunda, bagafata ingo kuvuga ati babavyeyi byabananiriye, niho nanje nzotangurira kugira ngo nzane change muri generation ikurikira. Ico nico kintu numva nobwira abajene bari muri ivyo bihe, kuko arabizi ko nimba ari ku rumogi araza ahantu bihereza, abishake ntabishake araza ahantu bihereza. Ntibizokora ku muvyeyi wiwe, c'est vrai umuvyeyi azobabara nyene, umwana aransi abaye canke, ariko uwo bizokora ko neza ku magara yiwe gushika ku bimuherengeteje bimushikanye ikuzimu n'uyo mwana nyene. Yego icama keno vuga ati bajene kana bivuge ndaba muri kamera kugira ngo munyumve neza, sivyo? None bajene ni mwikunde,
mu rumogi muri ni booster muri booster mpora ndavyumva umenga muri zo nzoga z'ibiyayura mutwe yamba ari kike yamba ari biki ntazo nzi n'ukuri mpora ndavyumva gusa ndenganuko aho nta kazoza kariyo kandi uzobabaza umutima wa mama muga ntuzobabaza umubiri wiwe ntuzobabaza kazoza kiwe nimwikunde nimwebwe Burundi bwejo nimwebwe si yejo nimwebwe dukeneye nimwebwe dushaka kugira ngo muzane impinduka aha abavyeyi twagiye turagorama muhatumbereze muhagorore neza uko unye ego hama impanuro woha abavyeyi ubabwira ikintu babwira bohindura kababwira nyene nkuko babwira aba jeune comme mu bavyeyi bo muri Afrika en général kiretse no mu Burundi ibintu vy'ama problème mentaux zingora zerekeye mu mutwe atari zo gusara ariko atari zo kwiruka mu nibarabara ngo ari gusa ariko bahuye n'ibintu byabakomerekeje mu mutima bikanka ko bababarirana batabitahura uwo babwira iki bivanye ati ubona ama symptome y'abana tumwana ameze ukunya ashobora kuba afise ikibazo ki emotionnel gasanga ntabwo ari healthy ntagafise amagara yo mu mutwe ameze neza nubwo yoba afise amagara yo mu mubiri ameze neza wababwira gute ni gute bo bikora abavyeyi bagenzaho abavyeyi bamaze kugira abo bana bamaze kuba atake hamwe n'abandi bataragira abana babaye atake kugira ngo baze bavyirinde n'abakimeze neza ntibazotere bononekariramo okay ni kibazo kimwe gitekemo bibiri bo icambere ku bavyeyi byamaze kwanka abana bisanze karabaye numva jewe nibiraba mugabo ndashobora kwishira muri iyo ndashaka kwishira aho hantu nkumva ingene umuntu yogerageza kumera kuko iyo umuntu amaze kononekara ugaca wongera kuja kumubwira ko yononekaye uri kuramwanfonsa uri kuramushikanayo cyane nibaza nk'umuntu afise umwana abona ko nyene biriko biranka mu bwenge bwe nyene haramaze kononekara ukuntu gusa ingorane hari ini wacu muri Afrika nyene umusazi adatoye ivyatsi ngo yikorere itutu ntibemera ko umuntu afite ko byayangaye ariko urashaka kubona umuntu ariko arakora ibintu by'indengarugero hari ibintu biri normal umuvyeyi yavuze umwana aca yumva aca yexecute iyo ushitse kuri stade ubona uravuga akarinda ukabona urakubita ntabwo babimuteye ukabona uramukangisha ibintu nta na kimwe aho je nibaza utangura kumenya ati hariho insane vapa rero muri ico gihe niho rero hacatangurana zangeso twamye turavuga aratanguye kugenda amajoro aratanguye kunywa ibintu aratanguye kumera ukuntu nyene niho twatacumugira rero utaraja kure abavyeyi bo muri Afrika barafise barafise ururimi ruvuga ukuntu umenga ikintu cyo kwatura ibintu bibi baraciza ahantu babisemwo doctora ego rero bavyeyi twisubireko amajambo yacu ku bana bacu aba amajambo tudabo amajambo meza arunze umunyu amajambo yacu reka ntangure ku bantu batarononekara abana bacu twogerageza tukarengera ibyo twege baturezemo natwe batureze badutuka ibintu nyene ibintu hamwe kiremere ariko je mpora nibaza ati bimwe biratugaruka kubera hari ibintu ducamo kubera ibintu bagiye baratubarira rero abavyeyi twige kuvuga neza twige kubona abana bacu neza
utangure kubona umwana wawe ko ari umuntu atera aje imbere, utangure kubimubwira, umubwire yuko ashoboye, naho wowe ubona afise intege nke kanaka ubimubwire yuko ashoboye, wige kumuhagurutsa ahari, umubwire ati aha toyaha wewe utera uje imbere cyane. Muri ico gihe biravura mu mutwe, nubwo yoba yananiwe aravuga ati no jewe ndazi ko ndi umuntu ndiko ndaja kure cyane. Uko tugenda turabahagurutsa, nimba umuntu yakoze ikosa, umwana yakoze ikosa akamena isahani, ntacaba ikijuju, ntacaba nyagupfa, ntacaba nyagutumbagana, ntacaba umena ibyo ashobora kuriha, ntacaba umena ibyo azoshobora kuriha. Urumva ugasanga umuvyeyi aragonda gose ku mwana, ukamenga nyine urumva niyo ndero n'amayesinye ateye ubwoba. Oya, ibyo bintu bituma umuntu aba umuruberi. Abavyeyi tugifise abana bameze neza, nukuri twiyaranje ingene tubakosora niyo mu gihe baba bakosheje. Ikindi naco twiyaranje turondera umwanya w'abana bacu. Umunsi ntukarangire amasaha 28 ahere abana baba batakubonye, ufumu bafenta 10 minutes, ubatera inkuru, ubakinishe mukine, pana gutaha umengura umuntu yuzuye inzu yose. Mukine, mugire uburofa nyene, mu mvugo yumvikana, mugire nyene uburofa. Hanyuma komsa niyo mwoba mwabuze ico mujya, muri ico gihe barumva yuko buzuye. Kandi abavyeyi iyo umuntu amaze kuvyara ntaba cikunze we, kubera uba wikoreye abantu benshi. Muri ico gihe nubwo ufise imibabaro yiwawe urayinyegeza, hanyuma ugahandalinga abantu wikoreye kugira ngo bobo bagubwe neza. Rero numva abavyeyi two kwihagurutsa tukihizo nkomezi, ibyadushiki, ibyadutsitaje, ibyatubabaje, abana bacu ntibabibone, ntibabone intege nke zacu, bagume batubona yuko bafise byose. Kuko twebwe turicariho c'Imana kuri inosi ku bw'abana bacu. Ica kabiri, abavyeyi abana babo bamaze kononekara, c'est vrai birababaje, biratuntuje, mugabo kibazo kimwe, banza wicare hasi wisuzume we wenyene, ugire introspection muri wowe, uvuga ati ibi bintu byo byaravuye kuki. Kuko turihuta twebwe kujija, siko? Ariko uwo uri kurajija ibyo bintu byo byaramushike bivuye he? Ni wasanga byaramubaye ko bivuye kuri wewe, curabukosore. Nimba naho bitanavuye no kuri wewe, ikaba ari ingeso yiyadukije y'uwo mwana, mufashe. Nubwo wowe wamubonye ko yanyoye ubwo rumogi, ntucumugira ngo uri canke ngo urumva ngo iki ngo na kare ngo na so wawe ngo na kare ngo na nyoko wawe biki. Oya, muzana ahantu yumva yuko ashigikiwe. Wana ashaka ukamwereka kumenga muri kumwe, kuko umaze kumwiyegereza ucumuronka, kamubaza ati none ibi byatanguye gute? Tiburya nyene aka gatabi ni sawa? Uracumva ico kintu? Wowe nyene urabizi ko ari bibi, urazi ko birakubabaje, biragutuntuje, mugabo ya ntuntu yawe banzu yicare ko kubera uri umuvyeyi nyene. Kugira Imana twihanganira ibyaha byacu, ikihanganira intege nke zacu, ikihanganira ingene hari n'igihe tuyita ko umuhari, ariko ikatwihanganira. Nawe we gerageza wihanganire wa mwana, ntunezerewe mugabo nyene wihonyoreko. Mbaze ati none burya je nabonye kagatabi kawe gute kaheze? Ndakugurira kandi
jewe urazi igituma ndiko ndabivuga uku wahava uvuga wa mugani bavuga mu kirundi ngo bamwe bavuga ngo donc basi ibintu wowe utikoreye wumva umenga biri software ariko jewe ndafise experience y'umugenzi wanje umwana wiwe byari bitanguye kumumera ko nkuko barabakizwa umwana atangura gushira madredi tangura kwinywera akantu agakwega mugabo mama aramenya ko ibyo bintu byavuye ku mubano mubi bagiraniye na se w'uyo mwana baranavana abantu ntibamutahura baramubwira ngo kumengura mushigikiye ucumengura mushigikiye amubwiye ati niba bagusuke gute bakamusuka yama dread yarafise salon bakamusuka yama dread umwana we bamuhagarariye komsa umwana yaranyoye n'urumogi aciye amushirako n'amadredi kugira ngo babandanye bagiranira ubucuti burya byarangiye wa mwana kubera ubucuti n'umuvyeyi wiwe byarangiye wa mwana abivuyemo araheba itabi agumana amadredi kamubwiye ati none bagukurire ko ayo yo hejuru bagushirire ko jaune kugira babone kuri umusana kaze gose mu nyuma byarangiye gushika n'uyu munsi iyo ni ntahe ifadika iyo ni ntahe ifadika n'umunsi mwoshatse kumenya iyo ntahe ndazi uyu mumama twomwikorako n'uyu mwana tukamwikorako bameze neza rero mu ncamake nariko ndavuga ati abavyeyi twikonsantre kubera ko dufise abandi bantu Imana yaduhaye duterure twemere twihonyoreko ariko bajya tubaduze nibo Burundi bw'ejo nibo si ejo mbere nibo kabando tuzokwishimikiza dushaje sivyo none yego murakoze mwatubwiye ibintu bikomeye kandi bizofasha isi yose kuko ndibaza ko abavyeyi gusa muri Afrika bikeneye abavyeyi gusa mu Burundi n'abavyeyi bo kwisi yose kwera abana barononekaye kwisi yose mwatubwiye yuko abajeune murumva mutegerezwa kwikunda ntago muri ko mubaza abavyeyi banyu muri ko mubaza imibiri yiwanyu mwebwe nyene ubwiwanyu nimwagenda mu ngeso mbi ego muzobabaza ku mutima abavyeyi biwanyu gusa wewe nyene ku mubiri wiwawe ku buzima bwiwawe kuri kazoza kiwawe uzokwibabaza bavyeyi namwe mube abagenzi b'abana banyu mube hafi nabo mwumvise iyi mpanuro umuvyeyi mugenzi wanyu yavuze nibaze yuko muzobishira mu ngiro kugira ngo tabe ko twosova l'humanité kuko igeze ahatemba mwakoze kubana natwe kandi nibaze yuko wundi munsi tubakeneye mwoshaka kutwitaba mwakoze cyane mwakoze kunyizera nk'umwe mu bavyeyi benshi mwari guhitamo hanyuma ndashimiye abakunzi ba Linox TV mugubwe neza cyane ebagira na subscribe like na share